Yesu ashimwe murakomeye mumeze neza twebwe n'amahoro turashima Imana tumeze neza mu by'ukuri turamahoro hano muri studio turi hano muri studio yitwa Wangaya Classic TV ikorera ngaha i Nairobi muri Kenya rero aka kanya nuvuga ko je nk'abeli ndi kumwe n'umuntu adasanzwe kuri jewe umuntu adasanzwe ku buzima bw'iwanje ndababwira impamvu ari umuntu adasanzwe muraza kuvyumva impamvu ndamwita udasanzwe ariko rero imbere y'ivyo numva yo banza kabibwira mukamumenya abana bakora kudukurikirana bashaka kumumenya sivyo ego murakoze abazina ni Akisa igira umuntu ariko benshi banzi kuri Aksanema ndubatse umugabo n'umukobwa ego do muririmvyi ego ndaza kwibyo bikwiye. Okay, muramwumva yabibwiye rero Akisa twarakoranye ibikorwa byinshi by'Imana mu Burundi twarashoka ndimwibuka aririmba muri Rehoboth Church umuririmbyi hajya ndamwibuka dukora indirimbo akamfasha dukora ama video kwa Hipiliva dukora indirimbo Imana ni nziza twakoranye na Emi Pro bari batatu tujya mu Cibitoke kuzikorerayo ibintu nk'ibyo byose ndibaza abantu benshi baca bamumenya mumenya yo Akisa rero ari ngaha Nairobi twahuye umva birandyoheye cyane ariko rero ikintu kinyoheye cyane gitumye numva twokorana akaganiro gato ya Sikini nuko hari ikintu cigije kuba hagati yanje na Akisa ikintu cabaye Imana irankorera ibitangaza ikoresheje Akisa iciye muri Akisa Imana ikorera ibintu ntari nzi ko nyine ubwa mbere nahora mengo shidikanya ku bitangaza Imana ikora bimwe na bimwe nkibaza ati barabesha ni ibintu ngira bapfa kugira sivyo ariko ico gihe ibintu byabaye byanyeretse ko Imana ishobora kuvuga ishobora guca mu bantu kugira ngo irukore umwana wayo canke igaca mu bantu kugira nyene imuburire Imana rero irahari iravuga irakora kubera ko uri ngaha Nairobi uri ku birometero vyinshi ibihumbi birometero ariko Imana yaraguciye ko ikubwira ibintu kandi ivyo bintu nyene biraba rero nashaka gira abantu ariko baradukurikira ivyo bintu byabaye jewe nguma mvuga kintu mva ari wowe byivugira hari ashigaye habaye iki okay hamake muvuga nuko Abel ndamuzi haraciye igihe kitari gito ndamuzi nkiri umunyeshuri ntaranarongorwa ndamuzi cyane kandi jewe ndafise intaye ifatika kuri Abel wenda wewe ushobora kuba ufise uko umuzi ariko nanje ndafise uko ndamuzi kandi vyatumye n'uyu munsi dushobora kuba twicaranye turi kumwe rero jewe ikintu cabaye d'après y'ubwo buzima bwose naravuye mu gihugu c'u Burundi ndaza mu gihugu ca Kenya nje kurongorwa niho mbandanyiriza ubuzima hari haciye nk'igihe tutavugana na Abel hama igihe kimwe nari ndyamye kugira bishika umuntu akaryama bishika ndagira indoto jewe sinerekwa sivugishwa ariko byarashitse ndagira indoto hama ndota muri iryo joro mbona Abel yari afise imodoka yera imodoka nyene nziza imodoka yera mbona ngo ariko aragenda ahantu mwibarabara mbona imodoka hajya imbere mbona ngo imodoka iradutse irasha umuriro uraturuka mu modoka hama mbona Abel avuye muri iyo modoka agerageza kuzimya biranka hama mbona ngo abantu abantu bakorana muri ibyo bikorwa vya filme mbona ngo hari abaza bamukwega bashaka kumubuza kugira ngo ijya modoka ibandanyishe abandi nkabona bamusugumira muri ijya modoka ashobore gushana n'ijya modoka ariko nkabona hariho n'abandi bako baragerageza kumukuraho rero sinashoboye kumenya suite y'ivyo bintu nagiye kwikangura mbona ariko ataco yabaye mbona n'imodoka wa muriro waheze mbona nyene atakintu kibi uretse uko gushaka iyo modoka
rero kubera ko nzi ko akenshi ni byiza ko iyo uronse ikintu uragisengera, hari ababisengera n'abatabisengera. Je maze kubibona nabibwiye umutware wanje, nambwiye ati sheri hari umusitari wo mu Burundi yitwa Abel namuroteye bino bintu. Rero kubera ko we wanzi yarambwiye ati musengere ntimize bibi, ndasenga ndabwira Imana umuzigame ko akora nsanzwe ndanakuzi ibikorwa mukora nibiba byoroshe. Rero niho nagiye kureba kuri WhatsApp mengo ntitwigeze tuvugana, ndaciye ndakurondera kuri Facebook ndabikwandikira ndabwira ati Abe narose ibi nibi so rero usenge kugira ngo Imana ikurinde ivyo bintu. Eko nivyo uzi kuri ukuntu bivuze niko vyagenze. Biraboneka ko usa n'ukivyibukanye uko nyene kubera aciye imyaka ngira ngo bigirire ibiri canke ibiri kwanza yaraheze. Ivyo bintu vyarabaye uko nyene. Je narabyutse nka saa mwana nusu kujya uja ushiramo live ushiramo connection, ndavye sanga mu message kuri Facebook Akisa nyandikira arambwira ati nayindyamye mbona imodoka uri mu modoka yera ikirasha, kandi ico gihe ntiyarazi ko mfise n'imodoka yera ko nitwahirukana haraciye imyaka nyene. Uravuga ati kandi rero ntabwo yatari yagisida nako barakanditse, ntabwo yatari yagisida isanzwe, ahubwo hari abantu ushobora kuba mukora ibintu bimwe baba babiri inyuma. Rero uragusenge cyane, ndabona ko uba ubangamiwe. Ati jewe nabibonye uko, sinzi icyo Imana iza gukora, sinzi ko biba uko nyine kabisa. Ico gihe jewe iyo ndoto umwanya umwe ndi umuntu akunda kwemera ivyo bintu cyane, sinzi impamvu. Nabwiye umuntu umwe yari umunyamakuru witwa Dicomedia, naciye ndamubwira ari mu gitondo ati cyangwa umuntu anyandikira, namubwire ko ni shoti hari umuntu anyandikira ibi bintu ati je sinzi ibyo ari byo. Nawe nyine yaciye ambwira ngo ngana ibyo abantu bakizwa nyine bapfa kuvuga ngo barebe kwa je nibaza ko ibyo atari byo. Ndiraramira ndibandaniza ubuzima. Rero nyamunsi nyine uwo munsi nyene kuko banayibonye mu gitondo hageze ku mugoroba bajya mu masizeri na nushaje umuntu acana itara. Ndibuka rano nari ndiko ndaja muri ngene ni mu gisagara ca Bujumbura, ibintu vyarabaye, imodoka izamo umuriro mu matara iraka, abantu batera induru, imodoka iraza mu rubeya. Jewe nja kuyizimya, ngiye kuzimya biranka kuko nyine babivuze, ndazanya kizimya moto ushiramwo biranka, ndagerageza kuburokora ajya muryango w'imbere hajya hari moteri, umuryango uranka kuguruka, wasikuguruka urubeya ngo ndarubona gwaka nyine imodoka ndi nzo kuja kwa kayo wose. Ikintu cabaye abantu bari ngaho baramfashije, baca barafata imodoka itara bararimena nanebuye, hari amazi mu bidobo baca bakubitamwo amazi, bakwisemwo amazi nyamodoka irazima ntashikira yose. Imodoka nyene amatara ntasuye kwaka, ntasuye no kwaka imodoka. Donga ibintu byinshi byaciye bishavye insinga, narinze kuzogura itara rishasha no kuyirepara no gusiga ibintu n'ibyo, ariko nuko nyene byabaye. Hama rero ico gihe abantu twari kumwe naciye ndababwira ati ibi bintu bibaye, bari babimbwiye mu gitondo, ndabereka message ati ni musome murabibwira. Nakubisha baratangaye, abantu baho bari ngaho bose bavuze ati kumbe ibi birabaho ku by'umuntu ashobora kubwira ikintu mu gitondo ku mugoroba higacakira uko nyene. Kubera ibintu tuvuga by'Imana iriho, urazi ko abantu benshi tuba bibaza ko itabaho nyene, tugapinga tugasenga nyene, ariko ugasanga dafise amadida twaciye twemera ko Imana iriho. Rero Akisa urumva ko ari umuntu adasanzwe ku buzima bw'iwanje, kuko Imana guca muri wewe kugira igire igaca muri wewe uri Nairobi kugira ungire je ndi ku birometero ibihumbi ari ya Bujumbura. Urumva ko sinzi impamvu yaciye muri wewe, kandi hari n'abandi bavugishwa ne Bujumbura bari bahari nari yabimbaniye agica muri wewe. Bo jene ndumva ari umugisha udasanzwe kuba ndi kumwe nawe kano kanya hano i Nairobi, nkaba ndi kumwe n'umuntu novuga intumwa y'Imana. Amen. Imana yigeze kumbwira iciye muri wewe. Rero je ndagufata nk'umukozi w'Imana adasanzwe. Hama kandi wavuze ngo nora werekwa, ariko kwerekwa ni kujya nyene. Kijya cabaye niko kwerekwa, kuko umva ko Imana yakubwiye ibintu kandi bikaba. None dushaka ibindi byemezo biva he? Ahubwo keshi Imana igira kubwira ibintu nukaza ubipinga ureka kubibwira nyene byo. Bimubwira nkuko wabibwiye, nibibasava bitabaye ntakundi ko n'Imana nyene izo bibirese. Ariko ntukareke kugira ntukagaye impano yawe, kwerekwa ni kujya nyene, kuko benshi tubyita kurota gusanzwe, dushoboye kwibaza yuko ariko kwerekwa kwa nyabo.
mucama kufise impano yo kwerekwa kuko ndibuka no munsi umwe kera witwara abanye muri timu yo kuririmba Imana yitwa GTB ngira urayibuka umunsi matari twari mu masengesho ahantu mucarama ku mutegetsi umwe niwe ndavuga yaduhaye ikibanza cyo gusengeramo abagitibi barabizi ndabona umunsi umwe kurasenga uje mu mpemu uvuga mu mpemu dusaba werekana gutya kumbe ababizi uri kuradusaba ikaramu Imana dine bagitibi bacavuga ikaramu bandika ibintu usanga mu byo wanditse harimo yuko uzoza ni Nairobi kuzoro umuvuga ni Nairobi ibintu mwene ivyo mucamake urafise impano zisanzwe kandi uzoyigumeko kuko ndazi binafasha benshi je nka je cukiya gihe byarafashije ko nezi ari ibintu no mu gitondo mpaye ariko ni kuntu rema nabonye ko n'Imana ifise ku muganga ko n'Imana ishobora kumbwira ibintu bikaba bikishije mu mwuga yaje mbona ari ibintu bidasanzwe ndabyo cyane reka rero dusezeye ariko baradukurikirana ntahe nshatse kumbwira ntoya yigeze kuba ibyo bintu byigeze kuba naho biri muri Facebook abantu urazi ko abarundi benshi bakunda gupinga bamwe na bamwe akumva ibintu byinshi atavyemera ngo bijya muri ibintu bapanze oya ni ibintu byabaye Facebook ramwe murazi ko ari ikintu kitazima Facebook yakisira hari Facebook yanjira hari tujye muri message birahari ni ibintu message anyandikira mu gitondo bihari kandi niyo modoka igasha birazwi abantu barabizi reko bw'ivyo sagatwiko kuko mubimenyereye narishimiye kubereka umuntu Imana yakoresheje muri ico gihe ko turi kumwe hano muri Nairobi nuko Imana ibaho umugisha mwandanye mudukurikirana kuri page zacu Abel Ndwaye Burundi kuri YouTube Abel Ndwaye official no ku kinyamakuru gishasha cyitwa G5 Media TV kugira ngo tubandanye tubafasha gushaka ibintu kure nawe urashaka kugira abantu bazobarakurikirana ko umugabo wawe kinyamakuru ego abantu mwese muko muradukurikirana so nibaza yuko mwamaze kumva Imana iriho kandi Imana irakora ishobora kuba yakoresheje jewe ejo ukoresha n'undi ico novuga gusa muri buno buzima turimo ivyo twokora byose dushira Imana imbere nkuko no mwibwirizwa shingiro ryacu y'u Burundi Imana iri imbere so rero nibaza yuko hamwe n'Imana bino bikorwa byose mukora bitegerezwa gushika kure rero abakundi mwese muburikirana munzi mukurana ibikorwa byanje reka ndabasabe mugende kuri page ya Abel Ndwaye Burundi official mukoreje like ibikorwa byiwe ni byiza cyane n'umuntu nzi kuva kera no mupapa nzi kuva kera kandi umupapa yiyubaha umupapa azi ico Imana yamuhamagariye gukora umushigikire haba no kuri channel za YouTube ndetse no mu mafilme mu masinema kandi ndababwira yuko vuba cyane hari ibikorwa bigiye kuza tuzoba turi kumwe guhura kwacu si ivyo gusa mugende mushigikire ikindi naco ahano turi mu gihugu ca Kenya ndi kumwe n'umushinga ntaye wanje nawe akaba ari umunyamakuru ndetse akabashigikira cyane abarundi bari mu gihugu ca Kenya ndetse n'abari mu Burundi ndetse n'abavuye mu mahanga iyo baciye mu gihugu ca Kenya barashobora kumurondera kugira ngo ashobore kubaha ama interview rero nyarukira kuri Wangaya Classic TV ushobore kuraba kuri YouTube subscribe share and comment nimba hari ico ufise ubaza hariyo nimero yiwe uduyisanga ku biganiro vyiwe ushobore kumurondera so merci mukomeze mudukurikirane turadi yuko mu bumwe byose birashoboka bye bye murakoze mugire ibihe byiza